Musitanteri wa komine Sare mu ntara ya Bujumbura Gilbert Niyonkuru ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe OAP Ernesto Niyonzima baragendeye imitumba ya Nyarukere na Kibuye yo muri yo komine kwigenekerezo rya 19 Myandagaro mwaka wa 2022 hakaba hari mu ntumbero yo kwishikira ku kivi no kuraba iryo shirahamwe ririko ryubakira ingomero z'amazi azofasha abarimyi b'iyo mitumba. Ernesto Niyonzima aratubwira ibikorwa biriko birangurirwa muri yo komine n'intumbero yavyo. Munsi twaramutse tugira urugendo aho twaje gukurikirana ibikorwa biriko birashirwa mu ngiro mu ntumbero yo gushigikira abene gihugu. Twagize urugendo rero turugirana na nyakubahwa arongoye komine Sare tuja kuraba ibikorwa biriko birashirwa mu ngiro mu mugambi unywanisha uburimyi no gushikira amazi no kuronka amazi meza kwa bene gihugu. Umugambi uri kurakorerwa muri komine Isare ku mitumba ya Cirisha, Nyarumpongo, Nyarukere, Kibuye na Kibuye. No munsi twari turamutse tuja kuraba igisata kijanye no guteza imbere ivyo kugwiza umwimbu dukoresheje ubuhinga bwo kuvomera imirima ku mitumba. Nico twagiye kuraba aho muri uwo mugambi hubatswe ingomero zibiri n'ibigega bibiri nyene bishikiramwe amazi menshi cyane, maze uvuye muri ivyo bigega ugashobora gukwiragiza amazi ku mitumba ya Nyarukere n'imitumba ya Kibuye, aho mbere hazovomerwa hegitari zishika 191 ku mutumba wa Nyarukere na hegitari 200 ku mutumba wa Kibuye. Zose hamwe mucamumva ko zica ziba 211. Musitanteri w'iyo komine Gilbert Niyonkuru arashimiye ntererano ya OAP akaba afise n'icizero ko umwimbu ziyongera kubera ko abene gihugu bazorima mu bihe vyose. Asaba kandi ko n'iyindi mitumba yobonekamwo amazi nayone yoshikirwa ikaronka ingomero. Akamaro twungutse muri uwo mugambi two turafashwamwo n'ishirahamwe usanzwe ryunganira bene gihugu OAP ni kanini cyane kuko murabizi neza yuko mu ntumbero ya leta y'igihugu cacu ari yuko umuntu wose uronka ico urya umufuko wose ukaronka amafaranga. Aha rero bica bidusaba ko duhimiriza bene igihugu cyane kugira ngo bashobore gukora amezi 12 ku 12. Rero dusanzwe dufise abene igihugu basanzwe bakunda kurima, rero mugabo bahora bahura n'ibibazo cyane mu bihe by'ici cangwe mu gihe imvura itaguye neza ugasanga imirimo yabiciye yuma. Rero uwo mugambi wa Afrika yadufashamo baratwubakiye ingomero nini cyane ku mitumba ya Nyarukere, ku mitumba ya Kibuye. Iyo ngomero zifasha yuko haca haboneka amazi ashobora kuvomera imirima yo ku mitumba ndasubiyemo kuko twatumiye twe turima cyane mu myonga. Rero ubu izo ngomero ko ziri hejuru haca dushaka kuvomera imirima itari mike iyo ku mitumba. Rero uwo imitumba abene ku mitumba ubuzima bitari buke bwo mutumba Nyarukere na Kibuye barashobora kurima muci. Rero bwaciye bidufasha cyane kuko twabonye yuko abene igihugu babinezerewe cyane, twabonye ko mwimbu umeze neza cyane. Rero turashimye turakengurutse mbere dusaba yuko aho byo bari bikunda umugambi woshobora kwaguka no kureka imitumba ibiri gusa ko dusaba dufise amazi menshi cyane ngamwe no komine yacu ya Isare ahantu hose hashobora kuba haboneka amazi hejuru ku mitumba uko ingomero nk'izo oya, hanyuma kugira bikunde dushobore gufasha abene igihugu cyo kuvomera imirima. Turaduhumiza kandi n'abene gihugu kuko mu byo bakundiye naho hoba hatarubakwa batararonka ubafasha kubaka izo ngomero, aho byo bikunda ko bashaka kugomera izo nzuzi bikunda yuko bashaka kuvomera ku misozi bo bikora kuko twabonye neza yuko umwembe umeze neza cyane. Twizere yuko ntanzara isanzwe harimo, twizere yuko tuzoshobora kubaho ngo tugabura bene gihugu bacu bibashoboye no gusagura bashaka kugurisha babigurishije amafaranga tubashe kuboneka. Tubamenyeshe ko kabaye n'akaryo ko kugendera imirima y'abene gihugu isanzwe irimwa muri rino ci hakoreshejwe kuvomera. Iradiyo televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.